La tuve muri Calcio itari Serie A tugaruke mu Bwongereza. Rosenior ati Joao Pedro ari ku rwego rwa Haaland na ba Mbappe na ba Kane. Ati urwego mushirako abasatirizi nimero 9 bakomeye nka Haaland wa Man City, Mbappe wa Real, Kane wa Bayern, murutereke ine mubicarikako. Muhitereko ko mugabo bitwa Joao Pedro. Bamwe bati no mu Rosenior no mu Faransa. umwongereza No mwongereza uno mwongereza wa Chelsea aryohewe n'ivyo Joao Pedro ari kumuhata ariko urwego rwa Haaland, Mbappe na Kane no mugabo aracari kure. Abandi bati wanguha. Ati kubera iki? Tuvuye ko gushikuza kwa Rosenior canke Joao Pedro yamaze ko yerekana harageze ko tumwicarikaho bano bagabo batatu bicaye no mwaka. Joao Pedro Janqueira do Jesus umukinnyi w'umunyabrazil umusore wa kera wa Watford umusore wa kera wa Brighton and Hove Albion nivyo uno munsi rimwe mu basore bariko baravugisha abantu uravye uburyo uno munsi kwinjira mu rukino inkuru aba ari ugusohoka adatsinze igitsindo gusumba gutsinda ibitsindo 18 assist 639 mu mwaka we wa mbere muri equipe de haut niveau. Raporo yizo yagiye aracamo koko uno munsi uravye kwa Watford, Brighton ndetse yanakiniye na equipe ya ariya muri Brazil wabo yakiniye equipe ya Fluminense kuko nayo yamureze kwisanga muri Chelsea. Nivyo Chelsea si profile ya Real Madrid, Chelsea si profile ya Barcelona, Chelsea si profile ya Liverpool na Manchester United mu Bwongereza mugabo Chelsea nka equipe ifise ikombe bibiri vya Champions League nka equipe ifise ibyo yahinduye ishusho kuva kuri Roman Abramovich ariko kandi runo munsi uko bukeye nuko bwije naho hoza bavyica ariko baza bazanye amafaranga gusumba ibindi. Hari exigence kwitwa umwataka wa Chelsea ugomba kwisangako ariko kandi Joao Pedro mwibuke yinjiye bari mu gikombe c'isi ashikirayo avuye muri Brighton. Match yo ya mbere agenya yashitse abatsindira bamaze kugana muri knockout stage bari bageze muri demi-finale yabasanze muri demi-finale aterekamo ibitsindo hari igikombe baranagitwara. Nivyo nta mwanya wo kwiadapta vyamusavye ariko kandi niko ndaraba abakinyi bitwa ko bavuye mwino migwi mito mito mu Bwongereza bakaja mu bikomeye nta kibazo ca adaptation bagize. Uravye Brian Mbeumo na Matheus Cunha muri Manchester United bashitse bafatisha uhereye n'inyuma yaho gato uraho umugabo azwi izina rya Declan Rice yashitse bikunda. Urabe umugabo azwi izina rya Joao Pedro nyene naho ashitse bikunda. Bivuze ngo aba bariko barakinira amashampiyona bagiye mu yandi ma equipe mugabo muri shampiyona nyene muri no myaka match ya mbere yakiniye Chelsea yinjiye agomboye mugabo imbere ya Palmeiras bayitsinda 2 kuri kimwe muri Monde de Club ntiyatsinze mugabo match yakurikiye batsinda 2 kuza Fluminense byose niwe yabitsinze. Naho nariko ndagarukora nkavuga ngo SK yarakeneye umwanya wa adaptation. Izi match zo mu gikombe c'isi zonyene zarerekanye urugero uno musore ariko uno musi nimba ari ya Rosenior utokwicara ubanze wiyumvire ati Kyllian Brotherland Kyllian Mbappe wiyumvire Kylian Mbappe wiyumvire Harry Edward Kane capable d'exploser statistiquement umukinnyi ari ku rwego kuba meilleur buteur meilleur passeur akina equipe nka Tottenham Hotspur. Wowe ukinira nka Chelsea uno munsi nuri meilleur buteur wa Premier League nuri meilleur buteur wa Champions League sinawe mukinyi ufise ibitsindo vyinshi mu gihugu c'Ubwongereza basi ku bugero rw'ibitsindo bitigeze gutsindwa. Hano harimo gushikuza kuno mumenyereza ahubwo gusa ikintu nemera ya brandinze umusore we anatanga message yo kwereka ko amuteye intege aravuga ngo uno munsi ni muhindukiza amaso muze murabe Chelsea kirarisi yaraguze umwataka bita Joao Pedro. Hari message umuntu atanga Edi nyamara bakavuga ngo dufata akarorero ka hafi buno munsi ukumva yuko bavuze ati Edi no mugera Edi afise urwego rwo gukorera ikinyamakuru nka Hero Chiringito sivyo kuvuga ngo ivyo bivuzwe nka boss ari boss wacu abivuze ati iyi nivo Edi afise akwiriye no gukorera nka Hero Chiringito ati mu mugereranye nabari abagabo ba Edo Agwira si hari gihata ntaba bivuze muri façon yo kukumvisha kuri wa grave kugira ngo canke ntaba bivuze muri façon bariko la branding n'ikinyamakuru ciwe niya to branding ikinyamakuru ciwe canke se ihubwo rikora gusha hari ico yakubonyemwe ahubwo hari n'ikindi kigukeneyemwe kugira ngo akumotive wumve ngo Rosenior kuvuga amajambo nkaya ku mwana yitwa Joao Pedro nawe nyene ubwiwe arazi ico Haaland asiguye mu mupira w'amaguru arazi uwo ari we Kyllian Mbappe arazi uwo ari we Harry Kane
ariko arazi n'ico ashaka mu mugabo witwa Joao Pedro komsi uno munsi ari we muntu ariko araheka Chelsea mu bihe bibi vya bihe Chelsea ikeneye ibitsindo Joao Pedro ariko araseruka cane Rosenior n'umumenyereza wa Chelsea avuga ngo ndipfuza umubitere mwiza ahoraho ni Joao Pedro rero n'umuzi ariko aratsinda ivyo kumugereranya na Mbappe vyo kumugereranya na bande ni nkuko mugereranya na Ronaldo kisu ko msari mu nya Brazil wiwaba ariko ni la façon de lui motiver gusumba kumugereranya kuko namuzi kwa Chelsea ntaragira urwego rwa Drogba kiko Drogba mu mupira w'amaguru nta nivo nk'iya Kyllian Mbappe afise Drogba mu mupira w'amaguru nta nivo nk'iyo mugabo witwa Harry Kane ku ruhande rw'iwanje afise ariko uno munsi mwiza umwataka kwa Chelsea nibaza ko bataragera ku rwego ko mwita Drogba no mwana ubu ntarabwo navuga ngo yabuze ibikombe ko aragifise cyo mu Budagi kandi agifise ubona ngo niyi projet niyo Bundesliga mu mwaka wa mbere ariko muri kampani atwara Bundesliga banamere bite hali dot Kane ateye ubwoba niyo toba meilleur bite niyo totwara igikombe na kimwe muri kariyeri yiwe isi y'umupira w'amaguru yo kwandika hano ngo hari umukinyi mwiza w'igitangaza wo mwataka atigeze akora ku gikombe ariko uno munsi iyi ni façon yabivuzemo kugira ngo yerekeye Joao Pedro ngo uracafise vyinshi vyo gukora kugira ngo kariyeri yiwawe baze bakwitwa umukinyi nka Kyllian Mbappe baze bakwita umukinyi nka Ken ico nemeza potentiel yo kumukinyi mwiza arayifise arayujuje pe c'est un attaquant de style moderne atari tinga rindira ngo bamuzanire afise taye akina anyaruka akine afise technique anyaruka atsinda yassista ashobora guhindurirwa ibibanza buriya jewe nimba Mateus Kunya hageze igihe Manchester mukinisha nk'umuwinga nikico tuma Joao Pedro tomukinisha nk'umuwinga twamubonye kenshi yaba muri Brighton akinira inyuma y'umwataka canke bakina muri role y'abataka babiri we n'uwitwa Danny Welbeck rimwe na rimwe ugasanga Danny Welbeck nako Joao Pedro agatangura ku 9 Danny Welbeck yinjiye Joao Pedro agaruka ku 10 hari n'igihe batangurira rimwe hari n'igihe Ensizo yaramutse yicara canke agakina Facundo Buenanote yes ariko wasanga ku nimero 10 yatanguye Buenanote Joao Pedro atanguye ku 9 Buenanote asotse Pedro agaruka ku 10 mugabo yitwa Danny Welbeck akaba ari winja bivuze ngo hari n'igihe Joao Pedro yakinye mitoma dahari agakina ibubanza hari n'umwataka afise iyo potentiel ku myaka 24 yo kuba mwiza ariko uno munsi nimba Mbappe kuva 2016 kwa Monaco explosant équipe de France explosant muri Paris Saint-Germain statistiquement ukazi Madrid ukexplosa nubwo equipe bayabaye mbi meilleur buteur gikombe c'isi bitsinda 8 uno munsi nafata Harry Kane kuva twe tumenya muri equipe ya Tottenham Matasi ivyo ugenda atsinda ivyo bitsinda uno munsi raburugera ariko muri Bayern wagenda kuraba umugabo azwi ku izina Erling Brotherland kuva muri equipe ya RB Salzburg umwaka duga mu byibuke iriya Salzburg ariko muri abasore nk'aba kariya gasore bakita nde kavuye kaja muri equipe ya Monaco Takumi ya bari kumwe ivyo bisinda za muri Ligue des Champions banati abanyanorvege baronse umwata kw'igitangaza za kwa Dortmund yerekana urwo rugero ashika kwa Man City umwaka we wa mbere meilleur buteur batwara treble uno munsi n'umwata agashobora gutsindira ibitsindo bingana na match yakinye canke bisumba match yakinye Erling Brotherland c'est un monstre rero uru rugero Joao Pedro sino namushana ku rugero rwa Alvarez wanashima rero ibi ni bimwe mu bintu vyanka bikunda tugomba kubanza tukarindira ariko tukaronka message ko Joao Pedro Jankera Jesus ni umwataka afise potentiel kuzoba mwiza ariko agifise still umwanya imbere we kuko turacafise amakenga iyi seza akoze azoyisubiramo mu mwaka uza kubona Chelsea jewe bino bintu vy'umugabo yitwa Kyllian nako Prito Joao Pedro hamwe Rosenior yoba yabikuye ku mutima akabivuga agambiriye kumugereranya n'abantu yombabaza mugamwe yoba yabikuye ku mutima uvuga ngo reka motive umuhungu wanje komsa duze niveau atera intambwe ibi ndavyemera kandi Joao Pedro a 24 ans ndemeza yuko hari hawo nkuna muzira Alvarez agumye kwa Atletico Joao Pedro akaba kwa Chelsea arafise amahirwe yo kuzorengera Alvarez ariko bivana na projet bo bafise kwa Atletico bivana na projet nivyo Atletico nabonye bariko barategura projet ishobora kuzotangaza benshi na Champions League bakazitwara ngo Joao Pedro ashobora no kuba umwata kumwe ngenderwa ko muri equipe nationale ya Brazil mu gikombe c'isi kubera iki niwe mukinya ari hafi afise ivyo bitsindo vyinshi kandi amaze igihe kirekire ariko arahozako tuvuze ibitsindo vyinshi twari kuvuga Igor Thiago muga Igor Thiago mu mitima y'abanya Brazil ninde
ntawe uhari. Richardson kwa Tottenham Hotspur ariko arakina nivyo ashobora kuba selectionné na Carlo Ancelotti nkuko amuzi nk'umuhungu we muri Everton. Mugabo sindiko ndabona uno muzi ufise Joao Pedro ikintu co gupusa gukinisha umugabo yitwa Richardson. Ushobora kubona bakinishije Mateus Cunha nk'umu avant centre. Mugabe ibiharuro vya Pedro biramuvugira. Rero iyi ni motivation ni nkuko twari kubona aya majambo yavuzwe na Carlo Ancelotti. Ni nkuko twari kubona aya majambo yavuzwe n'uri mumenyereza afise umukinyi nka Pedro mugabo. No mukinyi mwiza mugabo. Turacari kure cyane kugira ngo aracari kare. Bishoboka ko atazokwigera yitwa umukinyi nka Kyllian Mbappe wanashaka canke harandi. Nyuma yuko no Joao Pedro rero atsinze igitsindo kimwe muri bine bariko bakora na kubatsinda basezera equipe ya Wales aza kuba hamugereranya neza n'umugabo bita n'abasore batatu ariko hano murumva ko ni mwiza mugabo ibyo amaze gutanga n'ivyo bo bamaze gutanga biragoye ko umuntu yobicarika hamwe. Mbappe afise kariyeri. Torres nawe nde paraporo yandi ya Pedro. Ferran Torres uratutse abafana ba Chelsea. Basaba imbabazi. Ongera ko Ferran Torres Garcia. Sinzi ngo karagutorotse canke bigize ubibona ariko abafana ba Chelsea baburi isoni. Aza Ferran Torres sina gapu. Hariya Guiyu aracari muri Chelsea. Urazi ko Guiyu mu kumugura. Urazi ko Todi mu kugura Guiyu. Todi mu kugura Guiyu yamuguze ku gapinga yumvise ngo Man City ishobora kuba yamuronde. Yavuze Todi ngo numvise Man City kirondera amagi. Yego ateka ndamugura. Ati nakiri cyo atera mugura. Ati rero uvuze Torres mu bakinyi bo kwa Chelsea. Ibaze ko bafise uyu ko bafise Liam Delap. Ariko sha Torres. Liam Delap. Cyangwa ngo ndabona yamuzi. Torres Garcia wa Barcelona. Fate Ferran Torres tumutereke mu kibanza kirimo Vedat muriki kwa Mallorca yokina. Hehe nyine. Tumutereke kwa Ante Budimire muri Osasuna yokina. Ante Budimire niki? Ante Budimire n'urundi rwego. Ari umwataka. Nabonye Vedat muriki yageze ko bitsindo birengeye ivyo Eto yigeze gutsinda kinira Real Mallorca muri sezo imwe. Ayo mara nk'indwi nka zitatu atsinda bibiri. Zigombe zibe zitanu. Torres ndazi ngo hari habitsinda. He is a super sub. Urumva? He is a super sub. Ni biki? Torres ari hano bitsinda. Ariko iyo abakunzi ba Barcelona bakeneye Torres batubwira ko ari n'ubu ndabisubiremo ivyo navuze. Sinzivuguruza. Reka kora Torres nka Lamine Yamal, reka kora Torres nka Lewandowski. Mugabo ku rugero rwiwe nka Ferran Torres. Urugero uruhe? He is the best player. No. Mugabo uvuze rero mwompare n'abandi. He's not the best player but he's a good player. The best player. No. Nivyo Rosenior cyangwa Rosenior avuga ati Pedro Joao ni umwe mu bakinyi beza bahari ushaka gushira hamwe na Mbappe, Kane na Haaland ariko hano tubonye ko ni mukinyi mwiza afise iyo capacité yo kuba yoha equipe byose mugabo hari ibyo atarakora n'urugi atarashika ko bano basore batatu canke se n'abagabo batatu amaze kuba bakora. Ubwo nivyo Chelsea tukiriko bwana Azade ku munsi w'ejo inkino za muna kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma ziraba muri UEFA Champions League.